iburyo ku murongo iburyo ibubafu ku murongo ibubafu ku murongo iburyo ku murongo iburyo ku murongo iburyo iburyo fayo imbere ku murongo iburyo ku murongo iburyo ku murongo ibubafu ku murongo iburyo ku murongo iburyo ku murongo ibubafu ku murongo iburyo ku murongo ibubafu ku murongo iburyo ku murongo ibubafu ku murongo ibubafu ku murongo iburyo ku murongo ibubafu ku murongo iburyo ku murongo ibubafu ku murongo ibubafu ku murongo ibubafu ku murongo ibubafu ku murongo iburyo iburyo ku murongo iburyo ku murongo ibubafu ku murongo iburyo ibubafu ku murongo uriya w'inyuma ntabwo yagumya yihagarariye we rero ni sawa prestation amashimeshi prestation reka tubaramutse tuvuga ati bwakeye canke mwiriwe bivanye naho muherereye canke n'amasaha muri ko murakurikiranira ko ino mbonesha kure toujours ni KP1 imbuto itewe n'iyimera urukundo mu bantu aha turi muri province Gitega uno munsi turi kumwe n'abana murabona abana turi kumwe ngaho inyuma babahungu tugomba tubaramutse ariko bose ntitwobaha ngo bavuge ariko ni abana kumbure bo mwibarabara niko no bivuga reka umwe muri bo abaramutse hanyuma tuje ku idonido y'ikiganiro tugomba tuganire n'aba bana reka turabe mukuru muri bo aze abaramutse namutse abantu hari badukurikira murakoze cyane kuba muduhaye ijambo mwitwa abandi zina nitwa niyo nkuru Revocate tukaba nk'abaserukiye abana bamwe barabara natwe tukaba tubasaba yuko mwodufasha nukuri turabayeho nabi nta kazi dufise mukaraba ikintu muduterera kweri mudufasha muba mukoze wewe watanguye kuja mwibarabara kuva ryari natanguye kuja mwibarabara mu 2008 wagiye mwibarabara bigenze gute hari habaye ikibazo kiye ikibazo cari cahabaye no kubura abavyeyi maze kubura abavyeyi naciye nja mwibarabara niyunganya n'abandi urabona baguma baza ibana ariko tubayeho nabi kubera atakazi dufise kabisa yego wari ufise imyaka ingahe waje ufise imyaka ingahe nari ufise imyaka 11
ubu ufise 25. Mbega ntiwatsa akazi uvuge ati ko mbuze abavyeyi nk'abafise imyaka 11 reka ndaba ahantu nosaba akazi nze ndavoma nk'amazi. Akazi twaragasavye benshi kubera ata muntu aba guserukiye abavuga atarakwemera, benshi nta kazi baguha kubera bacu bavuga kenshi ko ubura umusuma, nico catumye bataduha akazi. Turabona uwundi mwana ngaha, we byagenze gute? Jewe ngaha mwibarabara kuva ryari? Je naje tariki ngaha 8 z'ukwa kangahe? z'ukwindwi. Uwo mwaka nyene turimo. Wowe hari habaye ikibazo kiye? Je muhira baguma banukana ndababwira ati je naje sinibuko nakwemera mugume muntu kaje sinakwemera reka ndabavira mu nzu yanyu hanyuma nimwashaka nzogaruka. Bagutukira iki? Kubera ngo kenshi ntaboma nanje naca niruka. Umva wari kigaba wewe? Mugana aravoma rimwe. Kandi wowe usanga umaze guhonja ku rumogi ukagumviriza? Oya. Hari umuguriga ruhonja? Umpenze kweli? Oya sindaguhenze. Umwaka gashakose turavye nako twosangaye. Shakura ntaruri. We ingo ngaha we nawe kugira uyumvire kuza mwibarabara hari habaye ikibazo nyabaki? Oya Jesse ndi mwibarabara mugace nkunda gutemberana naba. Wewe nturi mwibarabara mugakunda gutembera? Ne uri umunyeshuri? Wiga mu kangahe? Mu windwi. None mukunda gutemberana kubera iki? Mukunda gutemberana kubera iki? Kubera je mbashaka na mahera yo kugura nk'igitumbura. Nkaja norisuma nkaja kurondera ivyuma amandarose nkacangura nk'icyo gitumbura narishaka nkaja na nta abavyeyi none ntabufise ntibakuronderera? Ndabafise barandonderera. None ntibiguhagije ibyo bakuronderera? Je kubera icyo gitumbura sino arigenda kibasavye batokima cyamita nko kuja kucirondere kandi ukongera ukabukunda n'aba bandi ukavuga ati je ndabakunda no kwifatanya namwe. We uripfuza ko bovamwe ubutimbaye? Cyane ndavyifuza kuko keshi nande birimo sinibinjoya cyane. Ubona nk'akazi woshobora gukora ko barakara? Cyakazi kayo kose nagashobora bivanye nakariko. None uramaze kugerageza gusaba akazi? Oyi nagerageje rimwe kwe. Se bakubwiye gute? Barambwiye akazi mbona mego nako nashobora. Namavuza no keshi gusa ngo ndakoja ngaho ngakora akazi gisungusungu mwere. Twaza baje babona baba boss. Nta bantu barigira baza kubasaba kugira babashire mu ahantu hamwe babatunge? Twege hariho abatubwiye ngo tuzogende gusa igihe cararenganye bari baduhaye, ariko hariho abari batwijeje ati bazodushira ahantu batwubakire ikigo hanyuma baturonderere n'akazi ibintu by'imyuga tuze turakora, ariko abari hafi baragiye natwe igihe caraturenganye ubu ntivyokunda ntibo bakitwakira. Yego hariho abo batwaye? Hariho abo batwaye. Mwavyumvise abagira neza mugwire, murumva yuko uwo bakura mwibarabara akabashira hamwe nk'abandi yoshobora kubaha akazi bagakora kandi botera imbere, kandi nawe wotera imbere kuko uruburose abagufasha kandi ukaburose n'abafasha igihugu. Rero kubagira neza bariko baratwumviriza, uwo kumva afise uwo mutima ashoboye afise ubwo buryo bwo gushobora gufasha bano bana, ubafashe ubagirire neza ubashire hamwe. Nta muntu atovayo, nta muntu atogira icavuyemo, nta muntu atogira hageze, wewe ubisizemo uruhara kubera iki ubishoboye. Abandi nabo kumbure mutabishoboye muravye kino kiganiro nguma mvuga kwa kundi nyene mubasengere kugira bano bana nabo babeho nk'abandi. Kubona umwana wawe arara mu nzu akararariye akararafunguye n'ubuntu wagiriwe n'Imana, ntaco watanze, n'ubuntu Imana yakugiriye gusa. We rero ufise uburyo rabuza urafasha abandi. Nama ndabivuga impera ni mwijuru, impera singaha kwisi. Muzotangara mwagira mwijuru mugasanga mwibera mu nzu z'ivyatsi abandi baba mu maetage. Nimukorera Imana mugifise ubuzima. Merci beaucoup. Reka rero kumbure dutangure n'agakino kacu n'aba bana, hama muraza kubikurikira mwarahezagiwe.